biranabi ariko baravyobona babona wo mvyara kwere none sinokuvyara icambere ufise imyaka 40 isinze ko na 30 wowe uyishikana nanje mfise imyaka 15 umva wo mvyara gute no kuvyara none sinoba navyaye mfise imyaka 10 ningahe 10 ningahe nyine canke 13 vyara 13 ahore nanje noca ndaba nkazana umugore wavyaye ufise imyaka 13 none ega n'ikimyakimi haya nibaye baraba nkaginyene kanyamuji gayera sutwa niwo baravye niwo bana bawe je babona kweri je no bumwana ariko dasi cendi bazi ivyo biyumviriye si bicane riga biravana n'umuntu ingene yakuze ingene yabayeho urumva none bajya abantu ngazana abagore benshi ugasanga n'ivyana vyaye ntanabikunda abavyeyi usanga bafite abana benshi ku buryo aserutse mu rugo umwana akaza kumuyambira abaza ngo wembe nakuvyaye kuri inde agihuru koshe yoruwa niyibuke ko ari umwana wiwe rero usanga yabyaye nk'ipanya nyene afise ivyana nk'ijana dorera ivyo niwo bifatira ko nguca uzana abagore benshi iki nibihoya kwe kuzana abagore bake nk'abanga nk'umugore umwe umva no kubwira abantu umugore umwe nyene niwe usanga mukorana n'imigambi myiza yo kuronderera abana banyu no nk'ubu ufate nka office gikanyamuji nujya mushikiwe urabona nyene uzoshobora kuba babipima ku kiro urukurazana bya demire bijya mwabanda hasi byari bya kera bibije umuri ku kiro nibabipima cyo kimwe n'umuceri cyangwa ufise abana 10 kugira uzoronka ibijumbi bahaza ni muvero yose ni mama ni hamwe usanga bamwe bajya bafatanya amaboko nawe birakugirira ingaruka itari nziza usanga umuvyeyi waronse gusa ivy'abana nawe waraye cyose usanga ahubwo wambara ipantaro ya hezi itanameshe none nkaho wumva igihugu cako gitera imbere gutse usanga umuntu yambara impuzu usanga umugabo ntazi kwambara ikirato cyaka pesa nka jeje hajya ndiga kuntu bayarondera nkiri muto ariko ufise abana bake urafise nyene kubereka ubuzima bugenda wera hariho abana bakura ashobora no kubahanuruka bashobora muga abana 10 ari gihe ubona abana 3 ku munsi abandi bagiye guyerera guhiga amakara n'ibindi bintu nyene by'imyana ubuzima bwaramukubise aho hari ibyuma cyawumva kwera umwana aho usanga n'amasaha n'ivyumi babarayahonda paka agenda kuyagurisha kwe urumva nk'ibyo bigirira ingaruka mbi igihugu we mukana muri banga bane muri bane papa wakora iki sinzi mama wawe mama ararimisha canke ararima aragenda gusa kurimisha ruguru ivyo vyuma ikiro nangahe ubidandaza babigura gute kiro 6 nka harimo ibiro bingahe inusu ya truwasi hoho mubaze ariga cyane iki ni kijuma none nk'iki dufate nk'ikaracono nk'iki cari kigikura kwe iki si curanduye nico natuye hari ivu abantu bari bagiye gusoroma fate nyene urumva ko ivyo bintu atari byiza aho igihugu kwe isi ni vya bafe z'amaradi aha rero aya turasi uco yakoze ikino nca ndarira kw'ishuri cyariha kw'ishuri yumvire kwera ubwo buzima nk'uwo bari umwana akwiye kwiga umuvyeyi wakamurihira urumva aca yariha kw'ishuri
1 2 1 2 everybody mumeze gute mumeze bon mumeze fresh ni Mr Tugesho umunyarusaku suta chawa Mr Vuguta vyume guys ndabakunda cyane nari ndabakumbuye n'ukuri kw'Imana nari ndabakumbuye tro rero turamaze imisi dufite ikibazo kumwe tuzaposta cyane umuvyeyi wa Pax cameraman aragwaye ya wa cameraman wacu aragwaye ariko aravugwa Imana izobikora zokira ameze neza cyane na je meze neza cyane n'umuryango tumeze neza namwe ndibaza mumeze neza guys rero ibije mpora ntinya kubatera inkuru kwanza ubwa mbere bashaka dukwakwanye tuyage direct n'umutumire tuba dufise ariko hari abantu je nabonye umengo ntibaheze ikiganiro baraba ikiganiro nyene na introduction usanga ntibanayiraba kwirike mutaraba introduction ega nk'ibiba bikenewe nk'ubu nari ndabakumbuye kandi rero abantu je ntakibona sinzi iyo mwagiye hari abantu bitwa ba Habibi sinzi ko mubikurikirana ibikorwa gusa mutavuga ko hariho ba Habibi ba Yusra hariho ba Veneranda benshi bon mufate nabi ngo mvuza amazina yabo gusa namwebwe ndabazi ndabakunda mana uzampe iherezo ryiza ndagukumbuye hari abantu nyene comment zabo nyene usanga ewana bakora bandika commentaire cyane gose bakunda commentaire cyane rero ndabakunda nenda bakumbuye cyane kandi mugire mugaruke cyane twiterera inkurega nimwe mu mpora ziko mu ma inspiration murama inspiration gose bikananyohera cyane rero ndi kwena Darcy ngaha bomboka muramwibuka bomboka vya Stone ivyo mwavuze nabibonye urumva rero no munsi turi ngaha tugira tuyage nk'umuvyeyi n'umwana cengira ndamu hanure kuko urabona ikintu yakoze ikintu cabajya munsi jewe sina ntaco nashimye kuvuga sinashimye kuvyinjiramo cyane ariko ukuntu yitwaye n'umwana muto mutahure umwana muto hari ibintu adatahurega ibintu byacu vy'imivumburo byo kuvumbura umuntu byo gusanga umuntu surprise hari abantu batabizi batabitahura kuko nka Yusra arabizi ndi Gitega je twavuganye arabizi namubwiye ko niyaza nzomuvumbura arakoma induru cyane aratera induru namwe mudukurikirana muratinya no kuvumburwa ariko by the way reka tuyagire na Darcy ngaha bomboka umeze neza bomboka meze neza akoresha umwanya bomboka wambaye kirato kizimvye kirimo imisumari ibi nibiki nyene ni style yacu biki wakiguza ngahe bomboka bihagaze ku mahera menshi ibona uko burya kiranakaza cyo kirashobora kuba kiri nko mu bihumbi amajana nk'angahe nkane dufatu amajana izi mpuzu rego je narinzi ngo nibitenga ubwa mbere nagira ngo nibitenga numva ko uzotumara mwaza ariko uravye ipantaro nkakubona ye ari bitenge bakagashati aha ni bleu aha irera aha nari itongo kugira ndazigure mama yangu Darcy ni bono chemetse fresh kwe bidasi kwe ki utatereka imishatsi binanyohera ariko kwafe ko ngaha kumwe imishatsi no pembeni ivyo ni ibintu by'abasani umuntu agurikira to cha 4 samba tabara umuntu w'umustar koko yeri ivyo nari ndabiheruka kuri Berry Chris witwa Berry Chris niwe naheruka ivyo bintu kirato c'amamiliyoni ariko we vyasiri wakiguze 400,000 iki kirakaza ubwo nyene kiri ku isoko babona bompa nkanga abo gweza nk'ibihumbi 10 wewe bashi bala hari imwe byo mu ruvumera bayoragura aho bibone kirato nki imbere cha nagitumye commande Dubai nyene no gira kinshikire burya byabaye ingorane narakiri hero muri obere aho obere warakirihiye barakugira kigushikire neza
wagitumye nde waramwizeye uravuga ati ntiyonge amahera kubera ndamuzi nyene ahora azana ubuzigo ku kazi kabisa Darcy uherutse gufata nabi Stone n'abantu baranabibonye wa pistone ahubwo niwe yashatse kumufata nabi yaje nabi mu bisanzwe mikro yaje nabi gute yaje nabi gute Stone yaje nabi avuga amajambo atari meza amajambo nyene atamwerekeye bisanzwe birya bintu ntivyari bimwerekeye Stone rega n'umuvumbuzi nawe n'umuvumbuzi oya naho buri umuvumbuzi ntiwocuza uvuga ibintu rega riga ni nk'ibanga ryabubatse ryari ibanga ryabubatse gusa wewe yaciye aza bizana nyene oya rega Stone wewe yarafise amakuru yuko umaze imisi uri muhiri wanje cavuga ati reka nje kubaza intuze kwanza wakiriye gute abantu ivyo banditse ku rubuga iyo kiganiro wavyakiriye gute ibyo bintu birakaze gute abantu nyene bandika ibintu bitari ivyo ibintu byo gufaka umuntu by'ububeshi nyene oya ivyo biyumvira nyene bafise uko biyumvira nabone urumva rero nabiyumviriye yuko nguri umwana wanje uri umuhungu wanje yareka abantu biyumvira nabi ariko baravyo babona ho mvyara kwere none sinokuvyara icambere ufise imyaka 40 sinze ko na 30 wowe uyishikana nanje ufise imyaka 15 umva ho mvyara gute no kuvyara none sinoba navyaye mfise imyaka 10 ningahe 10 nyine canke 13 vya 13 ahore nanje noca ndaba nkazana umugore wavyaye ufise imyaka 13 ega ni kimya kimwe haya nibaye baraba nkagiye nyene kanyamuji gahera sutwa niwo barabye niwo bana bawe je babona kweri je noba umwana ariko Darcy cendi bazi ivyo biyumviriye si bicane riga biravana n'umuntu ingene yakuze ingene yabayeho urumva none bajya abantu banditse bijya bajya bafana banditse kujya wo babwirike oya je no babwira ko boturura nyene ibintu nkabijya bakareka buza baravyandika oya we nimba wakuze ukubagana nyene uri umuntu ugendana n'agakuku k'ubukobwa kibiki twe twakuze turi abana dufise indero ntitwakuze dukwegana n'ubukobwa cinke ibiki oya were namba ariko wakuze birashoboka woba warabyaye woba ufise nk'umwana ngana nka jewe gusa pana jewe oya none we mama wawe afise imyaka nk'ingahe nta myaka 25 afise none umuntu w'umu papa afise imyaka myinshi afise imyaka senkane umva adakuze kuze vraiment najerega senkane yaburamike oya we ntayo kwiyiza abo mama wewe waruvuze gute ngo umuntu mama yo afise nyene 30 kurumva abantu baba mama nyene hari abantu usanga bashuha bakiri bato nyene abantu baba mama hajya barashuha bakiri bato cyane cyane abakobwa muri bino bihe narijya muri no minsi iciri tangura mu kwa gatanu ko bizuba usanga ari byinshi ubushuhe bucabu bwinshi bagaca bashuha hakiri kare ugasanga ko barasaragurika nabwo cyo no baterera nuko boturura kuko igihugu kirababona none Darcy nk'ubu nta kademu ufise oya wapi kweri oya ibyo je ntavyo nacamo oya byo ni ivy'abana nyene batagira indero nka jengeye mu bintu by'abakobwa ngano kumva no kwiza imyaka 30 ngeze sanga afise nk'abagore nk'abandi aho muri kino gihe ufise abagore bane bisaba ubu ufise basi nk'imiliyoni nk'ijana dufate ziri broka taco zikora kugira uronke ivyo urabagaburira ariko Imana nayivuga ati ngo umwana abonetse Imana ikizana isahani yiwe ngo umuntu wese aje yani nubwo ufise abagore 10 ngo Imana iramenya ingene
ibabeshaho ayidosha ntibazoguhera oya guca uzanira kuwundi umugore nyina wagiye kanyamuci oya imana niyiguha rasiyo rega ega imana niyitanga rasiyo mugabo uramanza nawe ugakoresha ubwenge nyene nk'umwana w'umuntu ukiyumvira ati mbe nzanye abagore bane kwanza umanza ukiyumvira ati abana nibakura bazobahe bazokubaka ariko twe twakuze atama parcelle tubona abavyeyi bacu bagira menshi abakera cyane nibo bakura umwana wese avutse ngo itongo bamuhe itongo mu kumuhereza itongo bagatera nk'ibuye nka hariya ngo we ngo garukiza hariya ariko ubu ibipeti vyo bubikura ari nk'ibibandi nyene vyo mu isite vyipambanira vyirondere mva yuko naho kuzana abagore be ya gusa hagiye umwana kuza yironderera hari ukuntu ajya umuhara umuvyeyi akavuga ati je kwa papa ntigwandondera hariho abavyeyi usanga baronderera abana babo ugasanga umwana kuva akivuka kubera nyene aba yaravyaye abana bake ugasanga ku mwaka aramushirako nk'imiliyoni 2 dufate kuri konti nawe rero wavyaye nk'ipanya umwana wawe ugasanga nta n'igihumbi agakwiza imyaka 18 atani igihumbi abona kuri konti aca akura nyene akurira umuhara akavuga ati kwa papa nyene uruntu rw'urubono mu mutwe ni hamwe umwana rose n'amahera usanga gufasha umuvyeyi wapi n'ikibaho avuga ati rujya gwishinze abagore benshi aho kuturonderera wapi ibintu nk'ivyo nyene hari abana basuzugura abavyeyi babo nkuko nyene ati gwipapa kweri ngo gwara dusaziye nabi bari nagira umuvyeyi avyaye umwana agakura arashimira umuvyeyi akamufasha oya buba atacu baraze nabo ntubabwire saho baraga ikintu nyene c'ubwenge kugira bazogushimira kuko urabona abavyeyi ba kera wasanga nyene nk'ivyo nyene wavuze kamwereka nk'ahantu kuva ngana hariya kandi wasanga atari ivyo vyonyene amuhaye basanga amuhaye nk'iraro ry'inka nyene bakaza barabaraga ibintu nk'ivyo vy'ubwenge none ubu naho uzovuga ati mbe bavuze gute ti ndakibagiye ti sakwanka akuraga ideni ndaki akuraga ibyamunaniye kuri ntusigarurari oya bari sakwanka abari sakwanka sagukunda nawe sagukunda nyine akuraga inzahabu wumva yokuraga ibintu nk'ibyo ariko sakwanka nyine azana abagore benshi ni kuvuga yuko na nyina wawe ni kuvuga nuko ntiyanamukunda abantu usanga ingeso yo gushurashutse usanga azana abagore benshi ugasanga n'ibyana byaye ntanabikunda nk'abavyeyi usanga bafite abana benshi ku buryo aserutse mu rugo umwana akaza kumuyambira abaza ngo we mbe nakuvyaye kuri inde agihura ukoshe yoruwa ntiyibuke ko ari umwana wiwe kubera usanga yabyaye nk'ipanya nyene afise ivyana nk'ijana dorero ivyo ntiwobifatira ko nguca uzana abagore benshi iki n'ibihoya kwe kuzana abagore bake nk'abanga nk'umugore umwe wumva no kubwira abantu umugore umwe nyene niwe usanga mukorana n'imigambi myiza yo kuronderera abana banyu no nk'ubu ufate nka office gikanyamuji nujya mushikiwe urabona nyene uzoshobora kubaronderera naho ukongera ko nk'abandi babiri ushobora kubarondera no office abana 10 wowe kazokwiruka bashobora ukazoshobora ivyo babirukanye ku ishure usanga uri kuhe waronse amahera y'uyu yaba ayabutayaronse ni bimwe usanga n'umwana atize neza ugasanga mu gucumba ubugari muhira umengo ni kuri restaurant mu kurya bavuza inkengeri kugira bose begerane utahari ntibanibuka yuko atawuhari udahari ca bagutema rero ni bimwe usanga umwana akura kwanga muhira sinzi n'inga zaho ngo zisuka kandi ivyo nivyo bituma abana baja no gutoragura ya mivunde kw'isoko baja no kwimbagura ibijumu mu mashamba y'abantu usanga nyene umwana abayeho nk'imayibobo kandi yitwa ko afise umuvyeyi biya bintu rero nikoraba leta nyene ikabiraba none leta niyo yobiraba canke abavyeyi leta irabibafashamwo aya rero sasa leta ibikwiye kuzira uvyara uri hamahera niho ngira boheba kuvyara abana benshi
kugira niho ariko ivyo birafasha abavyeyi nabo kwibaruka kuko je ndibuka kera je nkiri muto Peter ataraza ku butegetsi abavyeyi bavyara ku mahera wasanga abavyeyi ari ababo baboheye kwa muganga kubera yani babuze amahera yo kuriha wasanga bari amafaranga menshi cyane mu bisi yo mutomwe urumva wasanga bagira abavyeyi benshi babohewe kwa muganga usanga ari amafaranga menshi kugira barihe bave kwa muganga urumva none we nawe ati bakwiye kuvyara ku mahera ntayuko abavyeyi baca bakwankana bati uyu muhungu agira dusubize muri bwa buzima oya gusa muri kijya gihe nyene abantu barara bati mvyara umwana cenga itongo kwera mvyara abana benshi cenga itongo oya ukavyara nyene ku rugero mu bisanzwe simvuze ngo bace baza barabarihisha amahera oya nyene ni kuvyara tukavyara ku rugero ega n'igihugu giko kiragamara none mwe ntimubona ko aho tuzoza turaba mu minsi iza bizotugora none dahise ufite imyaka ingana 15 kwera 15 niwe ubona gute yuko igihugu kiriko kiraga ufite imyaka 15 hariho ibintu uraba nawe ukavuga ati yego kwera none nka jewe mvuka mfise dufata imyaka 10 sinari bwigere mbona ikiro c'umuceri kwera ikigugu 3,800 ivyo bintu nimubona kwera ikariba ibiharage kwera ibiharage ubu ninzahabu kwera ibijumu kera bavyita ngo ni ngorane twe tukiri abana uno munsi ibijumu vya 2000 babipima ku kiro uriko urazana vya 2000 bijya mwabanda hasi byari vya kera ibijumu ni ku kiro ntibabipima cyo kimwe n'umuceri cyangwa ufise abana 10 kugira uzoronka ibijumbu bibahaza ni mu vero yose ni mama ni hamwe usanga bamwe bajya bafatanya amaboko nawe birakugirira ingaruka itari nziza usanga umuvyeyi waronse gusa ivy'abana nawe waraye cyose usanga ahubwo wambara ipantaro yaheze itanameshe none nkaho wumva igihugu cako gitera imbere gutse usanga umuntu yambara impuzu usanga umugabo ntazi kwambara ikirato cyaka pesa nka jeje hajya ndiga kuntu bayarondera nkiri muto ariko ufise abana bake urafise nyene kubereka ubuzima bugenduka kubera hariho abana bakura ashobora no kubahanuruka bashobora muga abana 10 hari igihe ubona abana 3 ku munsi abandi bagiye gutuyerera guhiga amakara n'ibindi bintu nyene by'imyanda cyo bagiye gufyatura amatafari gufyatura amatafari naho mva bato bawe ko bakora akazi baba ko biga ubuzima usanga bari hiyo kwa Siyoni kurondera amakara no kuhiga ibintu bibi nyene ugasanga nyene birabagiriye ingaruka atari nziza ugasanga bariko baragwaragurika ibigwara batanazi gacu usanga wewe muri ivyo bigwara ko baragwara n'amahera ufise niyo nashobora no kubavura ahubwo narasi ucu usanga uri kurayibura gusa ufise abana bake nyene urashobora urana abana bake urashobora kubafata ukabashira ku ndero kabagorora neza kabagorora kubera bari bake ntibakunanira none umuntu afise abana 10 nabo wumva ibatse ujya mwana afise agafuko abana bangana nkuko bafise udufuko babafise babushira mu iki we ingo hano ujya bagamije kwiba nyene nta kindi zana ku gafuko nabo yavuko wumva bari kabugenda na kugira bingane bingana ni sawa witwa Patrick Patrick ufise imyaka ingana 14 unama ufise imyaka 14 ubuzima bwaramukubise aho hari muri ibyuma cyawumva kwera umwana aho usanga n'amasaha n'ibyumi babarayahonda paka agenda kuyagurisha kwe urumva nk'ibyo bigirira ingaruka mbi igihugu we mukana muri banga 4 muri 4 papa wakori sinzi mama wawe mama ararimisha canke ararima aragenda gusa kurimisha ruguru ivyo vyuma ikiro nangahe ubidandaza babigura gute kiro 6 nka harimo ibiro bingahe nusu inusu ya truwasi
hoho mubaze ariga cyane iki ni kijuma none nk'iki dufate nk'ikaracononye nk'iki cari kigikura kwe iki si curanduye ya nico natuye hariya abantu bari bahejeje gusoroma fate nyene urumva ko ivyo bintu atari vyiza ku gihugu kwe isibe ni vya bafu z'amaradi aha rero aya turasi ucu yakoze iki none nca ndayarira kw'ishuri cari ha kw'ishuri yumvire kwera ubwo buzima nk'uwo bari umwana akwiye kwiga umuvyeyi we akamurihira urumva aca yariha kw'ishuri kw'ishuri kwera utwo tuje uwo muntu twacaja kutwo aca dushira munsi y'iziko aduhekenya kurya nyene munsi y'iziko nimba iwanyu wakuze udushira munsi y'iziko waduhekenya kurya nyene erega dusize munsi y'iziko arashobora kugahomba kwereka akazigira kose wumva atabahomba none ko wabaye amakara yorurya usafuma ruhekenya kurya nyene bikuma vyumye none Darcy abo boko ari bane abo ni bake ntibakahubwo ngira umuvyeyi wabo niwe yifata neza kwera kiyaje kimwe ugasanga uwo mwana nyene niwe yigira umurara hari abana rega bigira ibirara kandi iwabo bameze neza kandi iwabo haba hameze neza ugasanga nk'uwo iwabo ntaco bamukoza ntaco bamutuma ugasanga kweri usanga ni ibintu bigoye ni bimwe rero usanga harya nta muvyeyi yo gutunga atakintu agutuma oya aca kwirukana tiwe mvira mu rugo ugende wimenye gusa birya navyo si vyiza igito gitabwa iwabo umwana naho yokubera ikigabo uramurera kugira ntibigutere igisebo ntibigusevye nyene mu bantu no mu babana urumva nk'uwo watanguye guhiga amahera ari ha kw'ishuri afite imyaka 14 uwo ntugire ngo yobone ikintu areke kugitwara ntikibaho ivyo ni bimwe usanga abaronse yari ha kw'ishuri vyoroshe ariba nyene kuma vyumye guys ndibaza muriko muratwumva muriko murumviriza impanuro bomboka ariko arabashikiriza bomboka we waje no mu nzira ya sinema yo gukina sinema ubona biriko bigenda gute ubwo wapindaga ahubwo we nimba warampenze gute zopfuma mbwira basi mfume nifatira akanzanye bazi nifatira akabege kanje nimanukire hakiri kare kuko we ndabona nige basi umwuga wo kurima umwuga wo kurima uratunza abantu benshi gusa naho harya wibonye ko impano kirazira yuko woca uyipisha ubusa oya we gukina nabonye urabishoboye ariko Darcy ko numvise umengo hari amajambo amwe woshikiriza abantu bakayumviriza niyo mpamvu navuze ati reka tumanze kwanza tuyage urumva reka tumanze tuyage kuko abantu badukurikirana barakurikirana amasinema rega urumva barakurikirana amasinema kandi kuri no chaîne yacu nyene je sinema no ishirako kandi bakayiraba ndazi ko babikunda cyane Stone hajya kina amasinema rega ujya Stone arafite n'umugore yitwa Sisi bahora bakinana amasinema vyo bizogenda neza ariko ubu kwanza reka bamanze bumve kwanza bomboka bamumenye kwanza bomboka urumva kuko baje bose bakina amasinema bakeneye kwanza ko abantu babamenya ko babamenye bica vyoroha cyane gukina sinema urumva sinaguhenze umwanya uracariho sineza muhira sa amahoro menshi amahoro kwe mama gikanya muji ubona ameze nabi ahubwo rero Stone ngira ni n'umubeshi Stone good yoba yaramubeshe bijya bintu magi oya bijya sivyo Stone bo yaje mu nzira yo gusigura urumva Stone we yashaka agire yashaka aronke ivyo asigura abantu aronke icitwazo kwera hajya aduserutse ko giturumbuka abantu baramuvabana nabi urumva bamubwira ati saba uruhusha mu telefone kusha mubwiye kuje gukora ikiganiro akapana kuza giturumbuka rero hajya yashatse kwireguza ngo mamagi ngo yakuzanye ngo atabizi yarabizi neza cyane je umugore wanje turaje inama n'ingingo tukayaga nkamubwira ati mama yake tugira uko urumva rero bye ne bintu biri simple cyane rero Darcy mu bisanzwe guys uyu Darcy bomboka nimwe muzokwitorera izina muzoshaka agire bon jari rizobaryohera kuko abantu badukurikirana harimo abayuwayi
urumva hariho n'ababono kweri harimo n'ababono kimya bakeneye ko umuntu abakurugutura urumva ariko benshi ni incabwenge urumva iri zina bomboka barashobora kurikunda iryo ni ry'ubustarega yo ni nyina iryo riranakaze iryo zina mbere barinyiswe nk'ikivugo nyene uko bari babizi kweri barambona mw'impano turya mwana azohatwika niyari kabisa bomboka urumva bomboka aba igihanga mbe igihanga hajya ni mu komine Nyabaga ni Bubanza ni muri Bubanza ariko uburenze za Maramvya uburenze za Maramvya gatoya rero bomboka aba ava igihanga niyo asanzwe yibera niho wanavuki mutoto wa gihanga be gihanga ni handi ngo abakobwa bagenda ku makinga baranakaze usanga umukobwa mu gutwara ikinga abashaho ari umumesha yerekare abataxivero usanga ari n'abakobwa atuje bintu biraba oya nta mukobwa w'umutaxi none hajya gusa barirukanye no mu bintu by'amarare twara ikinga apana gukora ubutaxivero ibyo ntibibaho none hajya bego umukobwa yakora ubutaxivero n'umugabo kweri yoro kweri ubuzima saho baburonderera abakobwa ibyo ni iby'abagabo nyene bafise inguvu nk'umukobwa yoheka umuntu w'ibiri jana nta n'umufuko abakobwa bakomera n'umukobwa akomeye niyo umukobwa atwara ikinga bisanzwe gusa pana ngo yaja gukora ubutaxivero no nibinaba none ivyo bintu vyatanguye ryari igihanga harakaze ku makinga ngira mu gihugu cose ngera twaba turabambere gihanga ku mateka igihanga yo bifise ico kintu cabigime ku makinga nico kizu bwa mbere ayandi mateka gihanga ifise komine ya gihanga ifise naya kuri mu muceri twe turakaze kuri mu muceri n'ibigori ngera twaba dufata inamba ya mbere gihanga ubwo nturi kurabivuga kubera ari intuze yanyu nyene oya umuceri yo hari umuceri ugwanga twe ni bitatu kwe urumva ko hari ikintu tubarusha mwe ugurwa 3,800 kandi aho twebwe nuko nyene hariho hamwe utarera umaze kwera nyene urapunguka ukururuka oya none darsi nkubu ino bawugurije 3,800 hari yari bitatu none umva yuko déplacement kuja kurara ayo 800 nyene sanga baja kurangura hari ya bitatu urumva bawuzanye no ugasanga déplacement yabaye nyinshi ibyo bitatu n'umuntu adetaye no rya muntu usanga detaye nyene amwe boutique no kuyibarabara nyene kurangura ntabwo ara oya aho boca babiheba bose urumva ivyo bitatu nyene no rya muntu abavuga ati je ndiko nanje mpiga kifu y'abana mayanga ndumva basha n'amavuta ariko darsi uko biri kose none wewe urukurikirana baririmbyi banga mu Burundi none noreka kubakurikirana wari ufana ifana je satubingene na fizo nyene n'abantu b'abafana banje ndanabe papa Sabina Fizo urabemera sana none ni kihe kintu Sabina Fizo basumvya Double J na Dramatic barya none kara abapiti bubu nyene n'abana gusa barya nabo baturyoheye nyene kuva kera we indirimbo ya Fizo uyumvirije utoyirengana ni indirimbo yitwa ngo iki nkubu wari kurarengana ukazoyumva kuri studio ahantu uwocu hagarara niyi n'irya ndirimbo shasha yigira nakazi ngangari yerekare rya nyene uravye nabi nyene yo gufyonda ariko warumvise ko kiri kwigeze kumubwira nabi Fizo kiri kurya nyene n'umuntu w'umubono kandi isasa aracari n'umwana mu mutwe urya kiri ku ntavyi gusa nawe nyene n'umufana wanje gusa hari utuntu nyene agira tutari twiza wabakwiye gukora wo muhanura iki nkubo kiri muba muri kungati muhanura wo muhanura ngo iki cyo namufasha kigatuma atera n'imbere kiri kunkurya ntabakwiye
kwitwara nabi mu muziki gufakanya n'abastari nka Fizo ntabakwiye kumufaka kuko n'umuntu yamugejeje kure apfumye amenyekana ego naho yoba yaramudekoneye gusa harya umuntu yagufashije naho yo dekona gato gusa ntucu bifatira oya uranyenura vuga ati uyu n'umuntu w'umuntu yamfashije nkaduga none nk'ubu wewe dufate umfashije kw'ibyo bintu bya sinema nyene nkaduga nyina akomeye naho dekona gato sinoca mvuga ati koresha umwanya kadeko nyereka ndamutu urya mu bono kweri iki n'ibiki mvuga na oya nkuye nawe kugusanasana muri uwo mwanya nkaguhanura nkavuga ati we kweri kuno kwe harya umuntu agufashije ugatera imbere urya muntu ukwiye kumwubaha kuko hari ibintu abagufashije so na nyoko batagufashije yego abavyeyi bagufasha ibintu by'ubuzima bakakwigisha bakakugaburira bakakuryamika bakakwambika ariko bagufasha gukuza impano yawe benshi oya benshi hari n'abatabikunda babiyumvira ati yagiye mu bintu by'uburara ibiki n'ibiki yarabiyumvira uko gusa bamaze kubona umaze gutera imbere baravuga ati bya bintu nawe twabica amazi birakomeye birakomeye none Darcy hari igihanga arabanze kuba ibiteramo ibintu by'ibiteramo ntabwo ari bya cyane rwose hari umuririmbyi uba twibutse amatseko zari igihanga byagenze tubamo twibutse baramwakiriye neza kwe nka Fabirove nyene yaramaze kuza hariya yaramaze kuza kweri baramwakiriye neza kandi ndazi nawe nyene aho yoba ari ntabwo yotuvuga n'aba banyagihanga kwe uwundi ubona yoza akahaturira ni nka dramatage urya ndake umwana akivuka yovuga ati papa rero ngabuza ni Paul jenje mu kirori ca dramatique ndake kuko ya mwana nawe arakazi no kwiga ndirimbo yiwe shasha ndake itamporize yo shijya hari n'abogihene batunze n'amaprasera bakayarya turya mwana paka tuje kumuraba yubahwe cyane kuko hariho n'abantu benshi batamuzi bamubona gusa ntuze amubona video none nk'ubusho agize nka bitanu bwo kwinjira bitanu bo kwinjira kuko hagiye igihanga nkayo ni make kuko n'umwana wese usanga afise imigambi irashe kana nk'aba biwanyu usanga baja guhiga ivyuma nk'iyo n'imigambi napfume yiga basi bya byihoze byo guhiga ivyuma gusa bitanu bo kwinjira gusa ugacuza aranyene n'umukomedi avumye umukomedi nyene ateye imbere agasore abakomedi bakinye b'amafilme nk'abasami bazana yirumva aho nta muntu yoreka kuriha kw'ico kirori nta numwe kwe upfa umugideni mu bukajayo kwe kazosigarura yiriha munyu ego ariko by the way guys ndabakunda reka tubasezerere sindibaza bagutahuye bukeye je nta muntu yoreka uretse kuntahura abo barapfuye mu matwi kwe nta n'ubwenge wo bugira oya barashavuye nyene wamufashe nabi Stone umwirukana nk'imbwa Stone nawe yaradekonye yaje nabi guys reka ndabashimire cyane uyu ni Darcy bomboka akajambo kanyuma kuri aba bantu Darcy kono basaba gusa nuko bokora subscribe n'ama like n'ama comment menshi nyene kandi ndabakunda cyane gose ni n'abafana banje benshi ndabakunda cyane turabakunda turabubaha turabafana behind camera ni Marie Foden ndabakunda cyane